Abantu barenga amajana 4 no baramaze kwisuzumisha ko baranduye ikiza ca coronavirus gushika igihe cy'isaha 8 zo kuri uyu wa mbere. Aha rero ni muri wa mugambi wa leta n'icivugo ngo ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana akaba yarishikiye mu bibanza vyateguwe kugira ngo bisuzumirwemo aboba bamaze kwandura umugera wa coronavirus. Urugendo rw'umushikiranganji ari kumwe n'abamenyesha makuru rukaba rwatanguriye mu kigo NSP, ikigo rero gisanzwe gitanga impapuro zerekana ko umuntu yoba yaranduye canke atanduye coronavirus. Rwabandanirije mu hoteli Source du Nil aho abaje bavuye hanze bose bashikira kugira ngo basuzumwe ko batoba binjiranye umugera wa coronavirus mu gihugu cy'u Burundi. Yahavuye abandanya ku kibuga ca ETS Kamenge no mu Kanyosha hamwe mu hateguwe kugira ngo hakirirwe abantu basuzumwe ko bafise umugera wa coronavirus. Mu gusozera ubwo rugendo Tade Ndikumana umushikiranganji yahavuye aha ikiganiro abamenyesha makuru. Nkuko mwabibonye twari kumwe nkuko twari twabishikirije abene gihugu uno munsi twatanguye isekeza ryo gupima coronavirus mu gihugu cyose no ngaha i Bujumbura harimwo. Rero nkuko mwabibonye abantu bitavye cyane kuko turaje gushika izi saha saa 8 ibura tumaze kwakira abantu bashika amajana 4 ngaha kuri ETS kuri Meridie no ngaha mu Kanyosha. Rero turavye muri rusange akamo abene gihugu bakitavye ni minsi 30 ariko murazi neza ko abene gihugu bazindutse kenshi rero baca baza no ku mugoroba. Ikindi naco twabonye nuko n'abagenda hanze ari benshi uko twaciye kuri NSP murabona yuko ingenzi zagiye kwipimisha uko twabiteguye. Rero ntibavangana nko kuri Hotel Source du Nil mwabonye yuko harimo imice 3 aho abaje kwitabira isekeza gitiriwe ndakira sinandura sinandukiza coronavirus bateguriwe ahantu hiwabo. Abasanzwe ariko barakurikiranwa bari ku miti ahantu hiwabo baza kugira ibipimo vya control mbere n'abasanzwe bari muri quarantaine tutararekurira kwinjira mu gihugu. Rero noruguru haba mu ntara za Ngozi Karusi bose abene gihugu bitavye ko dusanzwe dupima mu gihugu cyose. Turavye rero indwi iheze kuva tubonye babandi ba mbere baciye twihutira kurondera abo baba baragiye hamwe bose. Rero turavye amaka contact tumaze gupima bararenga 5,000 hafi n'amajana 3. Twaba twarabonye yuko ubu tubona neza ko abo banduje tumaze kubashirako iminwe muri rusange turavye mu gihugu cyose. Tukabona rero yuko bose hamwe bashobora kuba begereza hafi 100 bandujwe nabo twarondeye bashika 5,000 n'amajana 3. Rero turizera yuko akakamo irisekeza twasubiye gutangura mu bisanzwe ryarabandanya. Mwabonye nko mu bure bw'ubuvuzi ngaha muri Kanyosha nko mu Ruziba canke mu Kamenge eka mbere no kuri bitaro byo muri Bwiza Jabe abene gihugu bahora baza kwipimisha. Mugo twashimye gusubiza haya masite kugira ngo ntivyonone kuvura izindi ngwara abene gihugu basanganye. Turasaba rero umwene gihugu wese uno munsi turiko turaraba hihutiye kuza abiketse ko baba baranduye. Muga turasaba n'urya muntu wese yibaza yuko afite ikimenyetso iki canke kiriya yuko arakajyo keza muri iyi minsi 30 ko okwihutira kuja kwipimisha kugira ngo mu ndwi imwe tushobora kubona neza na neza aho ubwandu bwaba bugeze. Mugabo turahumiza bene gihugu yuko tumaze kuraba tukabona yuko ibitigiri si byinshi cyane kuko twavyibaza. Cyo gituma twabikoze tunyarutsa kugira ngo dupime benshi bashoboka mu mwanya umwe kandi tugiye turaraba abo bagiye hamwe nabo twatoye ko coronavirus. Iminsi 30 kugira ngo duha akajya bene gihugu basubire baze bipimishe ku buntu hanyuma dushobore gusubira uko twari turi. Ico gihe turibaza neza ko tuba twashoboye kubona neza yuko
iherekanwa ry'umugira twarihagaritse ngaha mu gihugu cyacu. hari ibyo twabonye nko mu ntara za Makamba bavuga ibyerekeye ubujirani mwema, bavuga yuko nk'abanyamakamba canke abanyakigoma mu gihe cya Tanzania yuko bobo atagipimo canke ibindi bintu bisabwa kugira ngo bajabuke canke baza barahana ibidandazwa. Mbega ibyo mvuze nivyo mu bisanzwe kirya bita ujirani mwema ni imigenderanire isanzwe iri hagati y'abenegihugu b'Abarundi n'Abatanzania mu ntara za Makamba, Rutana, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga, kuko imbibe zacu ingene tubanye neza n'abantu bo muri Tanzania. Kenshi burya aba bazana izi ngwara si bajya baba hakurya y'umupaka, usanga ari abantu baba baje kure, baza bava kure, ahanini baza bava mu yandi makungu bagaca Ikigoma canke Ikobero. Rero icyo dusaba abenegihugu nuko muri uko kubana neza nabo nyene boza baraba bakikingira, ufise ikimenyetso wese yaba ari Umurundi cyangwa mu Tanzania akagenda kugira ngo bamusuzume ntihagire uwandura. Mugabo twabonye neza yuko ahanini nkuko nabashikirije biva ku muntu yaza tuvuge akagenda ko mu mashini turabibona, basanga biri ku rwa Kirere ca Bujumbura, mugabo kugaruka akaca Ikigoma cyangwa ca Yarusha canke Dar es Salaam akaza n'imodoka. Ico gihe rero abantu bateza kumva ko dutandukanya abene gihugu bari ku mipaka basanzwe bibere ngaha mu mutekano n'abandi baza bava mu makungu bakaza n'imiduga, mugabo ntashobora kuja muri karantene. Ubu rero abo basabwa uvuye Nairobi, uvuye mu Uganda, nuze n'indege winjira ku rwa Kirere ca Bujumbura. Bitandukanye rero n'abajya bene gihugu basanzwe usanga ari kararimira imyumbati hakurya ku metero 2, ibyo nibaza ko atangurira bishobora kuba. Umukirangaji urazi igikorwa cyatangwa no cyo gupima abantu bose mu gisata cyo kunguruza abantu, eka mbere n'ahahurira abantu benshi, ibyo bikorwa birabandanya ubonye nko mu gisata cyo kunguruza abantu bakavuga bati naho dukaraba, naho dukoresha amazi meza tubashaka ko dupfukamunwa, hacari gahaze kuko badashobora kuba bopomba imiduga igihaguruka mu bishike ubundi bakimye ishitse ashika n'abantu. Mbega mu cyo gisata cyo mutegura gukorera murakoze mu bisanzwe mu byerekeye kunguruza abantu nuko twari twakoze ubwa mbere no muri ko dukora abantu bateza kugira isuku bagakaraba, kandi turashima yuko kuva tubaterera akamu bari barabikurikiza. Imodoka rero nyene yarashobora kuvisa kaje kadezinfecta gahanagura zijya ntebe kugira ngo abakiriya bashikanye abandi binjire yashoboye kuhagirira isuku. Ariko igihambaye nuko kugwanya mwene izi ngwara iyo bihuse kuja kwipimisha bituma tubona ubugwayi n'utagwaye n'ingoga, kandi biramaze kugaragara kuko tumaze umwaka tugwanya kino kiza mu kwisi yose. Byarabonetse neza yuko aha mu ntoki ariho hambere hatuma iyo ngwara bayihanahana. Kwirinda rero gukora ntako no kuramukanya kugwana mu nda birafasha cyane. Ahari naho n'akajyo keza leta yahawe n'egihugu kugira ngo bihute baze kugira ngo turabe ko atabanduye, hanyuma dusubire uko twari turi. Mugabo byaratwetse yuko kwijajara atari byiza, kuko iyo tutaba twaradehutse kuri zirya ngendo zo kuyirinda kuramukanya, kwirinda kugwanya mu nda, ikintu nk'icyari kurandagata ubu twabibonye. Mugabo turashimira Imana yuko n'ubu twashobora kwegeranya abantu bose bagiye hamwe n'abo twatuye kurya ngwara, twashoboye kubapima. Ubu turizeza neza yuko abenegihugu badufashije twese dufatanije tubagereza kwikingira, gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune, kutaramukanya, kutagwanya mu nda, kudahoberana, bizodufasha kugira ngo dusubire twari turi. Mugabo tugasaba abenegihugu yuko tutosubira kwijajara, ahubwo twabandanya neza zijya ngingo nziza zo kutaramukanya, duhana iminwe, tugwana mu nda dusoma. Yego nyeko mushikiranganje ababipimisha mbega ikibazo ko zonka inyishu yazikiye kungana gute? Murakoze cyane. Nkuko twari twabivuze, nkuko twabikoze, ejo bagenda babahaye rendezvous, ejo baca bagaruka bakaraba inyishu. Ukuvuga ngene twabiteguriye, hariho abapima n'imodoka zijana ibipimo, aho babipimira n'imigwi novuga 3. Hari umugwi w'abajejwe isuku
kugira ngo abantu bose babone ko bicaye neza ntihagire uwandurira ngaha. Hakaba umugwi ufata ibipimo no kwarobisira bene gihugu n'umugwi rero uri urabisuzuma, hakacaza rero n'umugwi ucubishikiriza ari nk'uwanduye tukamenya ingene tumwitaho. Ivyo rero turashima yuko turiko tubikorana neza nk'uko mwabibonye, kandi turizeza bene gihugu yuko bitaze akakamo atawuzosigara hariya mu mihana yoba yo kwanduza abandi. Tukabasaba no kuza kare, kuko iyo umuntu abaza umwanya munini afise iyo ngwara yinyegeje nk'ahantu niho haca handurukiramo kutayishobora kuyigwanya neza kuko aba ari kanduza abantu, kandi leta yemeye kubapima ku buntu ikongera ikabafata novya asharije ataco barinze kuri. Rino sekeza ibandanije mu gihe havugwa mu bihugu bibanyi no mu bihugu byo mu mahanga umufunda wa kabiri w'ikiza ca COVID-19 abisana. Turiko turaraba, murakoze cyane, turana neza yuko ibihugu byose hariho muisaze muribuka yuko mu kwezi kwa gatatu yahereye mu kwa mbere mu kwa kabiri mu kwa gatatu biraboneka yuko mu makungu hariho coronavirus nyinshi. Cyo gituma natwe twashizemo ingufu, rero ni nk'uko twashoboye kugerageza gushiraho umwanya muremure baza bava hanze kugira ngo tumenye neza yuko mbere ko binjira mu gihugu hagati ata coronavirus bagwaye. Biragaragara rero yuko ibihugu byose bisubwije n'ico kiza, ariko twe ngaha mu Burundi turashashima Imana kuko turavye indwi iheze turiko turakora turabona neza yuko ikiza dushobora gusubira kugituza mugabo kugikontrola neza kugira ngo abene gihugu babandanye bakora ibikorwa by'iterambere nk'uko twari twabikoze mu mwaka uheze. Amakuru ariko aca ku mbuga ngurukanabumenyi bivuga yuko udupfukamunwa dukoresha kuba turimwo imigera ya COVID-19 uko mushikanganye mu bwoko. Nagira kandi muzofashe kugira ngo turwanye n'ibihuha. Hariho basesa kuyoze, twebwe utudupfukamunwa mubona dufise tuba twarasuzumwe. Hariho abantu baca bashaka guca ivuta bene gihugu kugira ngo bayovye abantu, basanga biriko biracivutu abantu hana hariya ku ma WhatsApp. N'ubunye turasaba bene gihugu yuko ukeneye inkuru y'imvaho aza tukayimushikiriza, hanyuma namwe abamesha makuru mukadufasha kugira ngo inkuru yo abari bene gihugu baronka kugira ngo turwanye nabo bashobora kwikika mu kiza kugira ngo bahuvye abene gihugu. Hariho nabonye batanguye gushira ko ibintu by'imiti bigize ukuntu bijya byose nibihuha. Ico tumenyesha bene gihugu nuko bobandanya zengene uzazo kwikingira, hanyuma uwumva afise akamubakiye akitura ivuriro riri hafi kugira twese dufashanye tuzibire kino kiza.